mwabari mu nzira ya Yesu ntimusinzire, kuko mumaze gusinzira Satani yo bazimiza. Mwabari mu nzira ya Yesu bene data shengero ry'Imana, ndasubiriye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ndavuze nti shalom shalom, bwoko bw'Imana mwese aho muri hose. Jewe ngiye kuganira namwe, nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugiriye ubuntu n'Imana, kuko Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuvuge amajambo yayo. Imana yarampaye urutonde rwo kugira ngo mbwire ishengero ry'Imana. Mu byo twavuze tuzorabira hamwe, mu byo Imana yampaye kubwira bene data, ubuhezerane nababwiye urutonde. Muri urwo rutonde twari twavuze kwitegurira kuza kwa Kristo kubugira kabiri, kandi ubwo bugira kabiri buzoba ari bwo bwa nyuma. Hanyuma twarabonye yuko tuzovugana kandi ubuzimire bw'amadini. Ica gatatu twarabonye ikijanye no kubera amaso ubugingo bwawe. Ica kane kwirinda hatagira ugutwara igisibo cawe. Hanyuma ica gatanu kuburira Sodomu na Gomora ya kino gihe turimwo igiye kurimbuka. Izo ngingo zose rero ndagira ngo uno munsi dutangurire kuri iyi ngingo nkuru, ari nayo nyamukuru ya vyose, ivuga ngo kwitegurira kuza kwa Kristo. None rero imbere ya vyose reka dubanze dusenga Imana, hanyuma tubandanye iri jambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nuhabwe icubahiro nushimwe. Amashimwe na yawe. Ndatanze amashimwe kongeye kunyemerera kugira ngo mvugane n'ubwoko bwawe. Iri jambo ryawe mwami umpaye ndari gushikirije kugira ngo abaryumva bose bezwe kandi batunganywe, maze bitegure kugusanganira. Ndabigushimiye Data ugororoka. Ndasavye mwami amaraso ya Yesu Kristo anyuhagire. Amaraso ya Yesu Kristo yuhagire uyu mwene data wese ariko arumva iri jambo ryawe. Ndasavye mpwemu yera abane nanje, kandi mpwemu wawe yera abane n'abakristo bose hirya no hino kw'isi yose. Abariko barumva iri jambo ryawe bose ndabashize mu biganza vyawe. Uhoraho nyaguhora ku ngoma, ubishimigwe. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagira ngo tubanze tumenye ico tugiye kuganira uyu munsi mu bijanye n'ibi byo kugaruka kwa Kristo. Uyu munsi tugira ngo tuganire ibijanye n'intangamarara ku mashengero yose, harimo n'abayobozi bose bo mu mashengero yose yitirirwa Kristo. Muri iki cigisho rero turaza kurabira hamwe ijambo rivuga ngo akamaramaza kabaye ku Bisirayeli. Hanyuma muri ako kamaramaza tukabona mu isezerano rya kera uko ryose ryabura kandi rikaburira Abisirayeli kuza kwa Mesiya, ariko bagiye kurangiza ari uko bamwishe, baramwivugana, baramubamba. Kandi bahereye kera, guhera ku gisekuru na gisekuruza cabo, bahereye kera biteze kuza kwa Mesiya. Ubwoko bwa Isirayeli bwashiriweho kwitegurira kuza kwa Mesiya. Imikorere yabo yose, ivyo bakora byose, kwari kwitegurira kuza kwa Mesiya.
nimba ari bimazi, nimba ari gutoranya k'umwami, nimba ari ubwami bwa Dawidi, nimba ari abavugishwa n'Imana, nimba ari abaherezi, byose ibyakorwa byose, amagitivite yose yakozwe mu isezerano rya kera, kwari kubateguza ingene bazosanganira Mesiya. Turibuka uwavugishwa n'Imana Yesaya avuga ati, ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugororize ibihamo ziwe. Yesaya asemerera ababwira ati hariho umuntu azoza asemerera mu bugaragwa. Uwo nawe yari Yohana Umubatizi. Uyu Yohana yaraje arasemerera, maze baramenya neza yuko ariko arababwira yuko bagomba gutegura kugira ngo bitegurire wa wundi yakavuzwe mu isezerano rya kera, wa wundi yakavuzwe n'abavugishwa n'Imana na Mose n'ibitabo byose bivuga ati nguyu agiye gushika. Uyu Yohana niwe yari yanditswe mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 40 hajya ku murongo wa 3 harabivuga neza, kandi yarabivuze arisobanura. Yohana Umubatizi yarisobanuye, arabisigura neza, aravuga ngo ku murongo wa 3 ngo ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, musenere Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange. Umwonga wose uzokuzuzwa, n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa. Ngo hari udutumba hazotega uduhogoro ducika ikiyaya, maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobonera rimwe, kuko akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. Yohana Umubatizi asemerera mu bugaragwa, aravuga ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugororize ibihamo ziwe. Ikintu ca mbere cyagaragaye mu muzo wa mbere wa Kristo ariwe Mesiya, Yesu Kristo ntabwo yaje atumbereye mu nsengero canke mu masinagogi canke ngo aze hariya muri babandi bakuru, muri babaherezi bakuru baririmba mu isengero, muri babandi batanga ibigira 10 n'amashikanwa, babandi bose bimazi, sibo Yesu yashikiyemwo. Ariko Yesu mu gushika yashikiye mu bugaragwa, uwasemerera yasemerera hariya mu bugaragwa. Bene data, imbere yuko tuja muri ayo majambo, ndagira ngo mbanze mbahe imirongo 2 tugira ngo dufatire ko itubere urufatiro, kugira ngo meze mbandanye ico ngiye kuganira na bene data bose. Turabe amajambo y'uwavugishwa n'Imana Maraki igihimba ca 3 umurongo wa mbere. Haravuga ngo umve ngira ntume integuza yanje, indoranirize inzira imbere yanje, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe, ariwe ntumwa y'isezerano, munezererwa eharaje nikuhoraho nyine ngabagize. Umwami Yesu Kristo yarashitse, arashika witwa Mesiya, ashika mu rusengero rw'Urwera, yashitse giturumbuka. Ariko ukuntu bamwakiriye, baramuteye amabuye, baramwiyamirije, byarangiye babanje kumwivugana, baramwishe. Eheraba Yesu mukuza
ubwa mbere mu ntango umunsi Yesu avuka, abanyabwenge b'inyenyeri bavuye iburasirazuba, bari abantu badasanzwe bamenyereye ibyo gusenga, ariko bakoresheje ubuhinga bwabo barabibona hariya mu kirere yuko hariho inyenyeri ibabwira yuko hari umwami w'abami yavutse, ko hariho umukuru w'abakuru avutse, ko hari igitangaza kibaye ku isi. Ivyo abo bamajusi canke abo bamaji canke abo banyabwenge b'inyenyeri, abantu bari bameze nk'abakonikoni batari bazi ivy'Imana, nibo baje gusanganira Yesu mu gihe abaherezi bakuru bari bisinziririye, mu gihe abaherezi bakuru bari biryamiye, mu gihe abaherezi bakuru ataco vyari bibabwiye. Iyi mburi niyo kuburira abakristo bose, iyi mburi niyo kubwira umuntu wese yitwa umukristo kugira ngo mwisuzume murabe ubu koko igihe Yesu Kristo azozira ubugira kabiri, ubu koko muriteguye kuzamusanganira, ubu koko ntimuzava mumutera amabuye, ubu koko igihe Yesu yoza ngaho mu rusengero iwanyu. Ndagira ngo mvugane n'abakuru b'amashengero, ndagira ngo mvugane n'abakristo bakuru bose, ndababaze nti ubu koko igihe Yesu yoshika mu rusengero agasanga hahandi muteranye, ubwo koko ntimuhava mumutera amabuye? Ubwo koko Yesu ubwo mwomwihanganira? Ubwo mwomwihanganira koko? Ubwo Yesu aje kuvugana namwe akabasanga uko muri nuko mumeze, ubwo ntimuhava mumutera amabuye? Hari aho boca banyishura ngo eka ntitwomutera amabuye, ahubwo twomusanganira kubera yuko ari umwami wacu. Ndagira ngo mbwire yuko musuzume murabe nimba mutomutera amabuye. Igihe hoza umuvugabutumwa asanzwe akaza atumwe na Kristo kuza kuvuga ku mico n'imigenzo y'ingene mwitwara n'ingene mwikora, ubwo uwo muvugabutumwa ntimwomwiyamiriza, ntimwovuga yuko yagumutse, ntimwovuga yuko aje kubabwira amajambo y'inyigisho z'ivyaduka, inyigisho zivuye mu yandi madini. Ati ubwo ntimwohava mumwirukana canke mukamuca mukamukura no mw'idini ry'iwanyu. Ikigaragaza yuko Yesu Kristo niyaza hariho abantu benshi biteguye kumutera amabuye ni iki cyuko hagize umuntu avuga ubutumwa bukora ku caha, bubwira ishengero yuko rigomba guhinduka, benshi baca banyuze umunwa mwivu bakavuga bati vuga uheze hanyuma ugende ntitugushaka. Ico ni cerekana yuko igihe Yesu Kristo azozira akaza ubugira kabiri, benshi bazomwiyamiriza. Ariko ndagira ngo ubwire ubuhoho si vya bindi, ubuhoho si kwa kundi bamwiyamiriza bakamutuma Yuda akaza kumugura intete z'ifeza 30, bakaza kumurondera mu ishamba Getsemane aho ariko arasenga asengana umubabaro, bakaza kumufata n'ibitero by'amabuye n'amahiri ndetse n'ibipanga n'inkota, bakamutera mu ishamba nk'umuguranyi, nk'umwicanyi, nk'umwambuzi, bagasemerera bati kura huyo turekurire Baraba, atari kuwo ntakwiye kubaho. Bagasemerera bavuga bati kura huyo. Mwene data, ubuhoho si vya bindi bimwe vyakogwa mu mwaka yahera, haciye hafi imyaka 2000 birenga.
imyaka yaba 2000 iheze, Yesu Kristo amanitswe ku giti, Yesu Kristo abambwe ku musaraba. Ubuhoho si bya bindi, ubuhoho si bya bindi. Ndagira ngo ubwire yuko abantu benshi baribesha bakavuga bati twebwe ubuhoho turiteze kumusanganira, ati niyaza azosanga twiteguye. Ariko ubu mbega ubutumwa bwiza buriko buravuga uno munsi ko muhengera hagize uvuga ku ca kindi kimwe mwanka muca muniha, ico nicerekana ko mutanguye kumutera amabuye, kuko Yesu yavuze ngo nimwabigirira umwe muri aba bato bari hanyuma y'abandi, nije mwabigiriye. Ko mwahaye akato umuntu aje kubagana, aje kubagendera, mukamwiyamiriza, ni Yesu Kristo mwabigiriye. Kuko nka yuko yobamenera agatabi, kuko nka yuko yobamara amaza, kuko nka yuko yohava babwira nabi, kuko nka yuko yava akora kuri bya bindi mwirirwa murapanga, ugasanga barapanze bagafyidikira kugira ngo bikunde bateze imbere idini ryabo. Ariko ubuhoho siko bigiye kumera, ubuhoho bigiye guhinduka, azoza ari umwami. Reka nkubwire ijambo ry'Imana, Yesu Kristo ariko aravuga uno munsi ivyahishuriwe Yohana igimba ca 3 umurongo wa 20, haravuga ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Yesu Kristo ahagaze ku rugi. Muri besha mwamushize hanze, muri besha mwarihenze, murihenda, mwarihenze, mwaramwugaranye. Abakristo buno munsi baramwugaranye, abakuru b'amadini uno munsi baramwugaranye, muri besha mwamushize hanze. Yesu ariko arasemerera avuga ati he, mpagaze ku rugi ndaramukije, ati umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Ubu butumwa bugeneye amashengero yose y'Abakristo bari ku isi yose, bari mu bwoko bwose, bari mu miryango yose, bari mu mahanga yose, amadini yose, aho bari hose, muntu wese yitirirwa Kristo. Ubu butumwa bwiza burakwerekeye. Ndagira ngo ubwire ngo banza wisuzume, wibaze mu mutima ati mbega Yesu Kristo hamwe yogaragara hariya nk'ikimenyetso, ikimenyetso ciwe kikagaragara hariya mu bicu, ubwo koko nditeguye kumusanganira. Abantu benshi bariko baribesha bagira ngo bariteguye kumusanganira, ariko ugasanga bari muri babandi bamutunga agatoke bati kura huyo. Ntaco batandukaniye ko n'Abisirayeli. Abisirayeli baramwiyamirije n'akamaramaza kubona umucunguzi yaje kubacungura, barangiza bamumaze bamukuyeho, yakuba mu isi y'abakiriho. Ninde abishize ku mutima? Biramaramaje, birababaje kubona uwabacunguye akabakura mu gihugu c'Egiputa mu nzu y'ubuja, barangije bamwivuganye bakaza kumugura intete z'ifeza 30. Birababaje kubona barangije bamwihakanye, bihakana umwami w'ubugingo. Turibuka no ku munsi Yesu avuka, abanyabwenge b'inyenyeri baraje baja kwa Herode,
baja kubaza bati umwami yavutse ko twabonye inyenyeri yiwe, none tumuronderere hehe? Herode ahamagaza abaherezi bakuru basanzwe babika amakuru yose y'ivya Mesiya, abanyabwenge b'ivyanditswe basanzwe babika amabanga yose y'ivya Mesiya, basanzwe babika ivyanditswe vyose vy'abavugishwa n'Imana. Baraterana baraza bicara imbere ya Herode. Herode arababaza ati nimumbwire uwitwa Mesiya azovukira hehe? Baramubwira bati azovukira ahantu hitwa i Betelehemu. Musanzwe muhazi Betelehemu yuko ari ahantu Dawidi aturuka, hahandi Dawidi avuka kumuhana neza mw'itongo kwa Dawidi. Herode yarungitse abasoda kuja gutikiza abana bose, guhera ku bana bose b'imyaka 2 no kumanuka, kugira ngo bikunde na Yesu apemwo. Abanyabwenge b'ivyanditswe nta na rimwe bigeze bicara ngo bakore inama, bakore icicaro cicaye ariya mu rusengero kugira ngo bige ingene bo kwitegurira kwakira umwami wacu Yesu Kristo. Nta na rimwe muri Bibiliya, nta n'umusi wa rimwe, ntabwo bigeze bicara ngo bakore icicaro cyo kuvuga bati tumvise yuko Mesiya yatuvyagiyemwo, none nimuze dukora inama twicare turaba ukuntu twamwitegurira kugira ngo dutangure gushiraho ingamba z'ukuntu bitegerezwa kugenda. Nta n'umusi wa rimwe. Ariko bagiye kwicara imbere ya Herode yingene bomwica. Bagiye kwicara imbere ya Herode. Herode umuntu w'umupagani, umuntu atasenga, niwe yakoze icicaro aza kwicara yibaza ingene yomenya amakuru kugira ngo nawe aze kumushengerera, aze kumushengerera mwice, aze kumushengerera ariko ari kugira ngo amurimbure. Ariko abaherezi bakuru bo haba nta nico bashaka kuvyumvamwo na gatoya. Bakristo mumaze gukora inama kangahe mwitegura kumusanganira? Ubwo koko muri mwebwe, muri twebwe abantu baringo baricara, baringo barakora inama yo kwitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo, ko habavye ko ibimenyetso byose biriko biregerana. Mumaze gukora inama kangahe kugira ngo musanganire Mesiya? Umva ni muntega amatwi, tega amatwi mwumva ijambo ry'Uhoraho. Nimwicare mukora amahinduka, muhindura ibintu mu madini wanyu. Bakozi b'Imana nimuhinduke, abakuru b'amashengero nimukora inama muhinduke, muhindura abantu bose baba bigishwa ba Yesu. Ibi bintu muriko murabwira sivyo. Nimukora inama yo kumwakira, nimwakire Mesiya araje, nimwakire Mesiya, nimukora inama, nimwicare. Abakozi b'Imana nimukora icicaro, bayobozi b'amadini guhera ku nzego ntoya gushika ku nzego zo hejuru, nimwicare mwitegura ingene musanganira Mesiya. Turibuka Mose ingene yabwiwe guteguza Abisirayeli ingene bazoza gusanganira Uhoraho ku musozi Sinayi. Arabwira ati nimwitegure, mu minsi 3 Uhoraho azoza kubagendera. Ati birashakirwa yuko agomba gusanga mwiteguye kugira ngo mumesure impuzu zanyu, mwambare impuzu zera, hanyuma mwitegure kuko Uhoraho azoza kubaraba. Bakristo, nizihe nama zirimwo zirakorwa? Nibiki abakuru b'amadini bariko barabwira abakristo babo kugira ngo babateguze, kugira ngo babateguze? Ndagira nkubwira yuko
imana ifitaniye imiburano n'abakuru b'amashengero, imana irafitaniye imiburano n'abarongozi b'abantu, imana irafitaniye imiburano n'abakuru b'abandi, imana irafitaniye imiburano n'abakristo bakuru abamenye ijambo ry'Imana. Imana irafise urubanza hagati yawe nayo. Urwo rubanza rugomba gucibwa uyu munsi. Ntiwibaze ngo uzoja kuja imbere z'Imana kubazanya amajambo. Uza kuyibaza nta mwanya uzoba ukiriho. Nimba ugifise ico ubaza ntukibaze uyu munsi, kuko uwo munsi ntibizaba bigikunda. Yesu azogaruka ari umwami. Yesu azogaruka ari intambwe y'umuryango wa Yuda. Yesu azogaruka ari umwami w'abami. Yesu azoza ari umwami wo gutegeka no kwima ingoma yiwe. Abamukengereye bose bazomaramara, ababifashe minenegwe, abantu bigize basinda bibazwa, abantu banse kumva bazokumvirayo. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo uwahawe vyinshi azobazwa vyinshi, uwo yahaye vyinshi azokubitwa nyinshi, ariko uwahawe bike azokubitwa nkeya. Nibiki wahawe? Ibyo wahawe bingana gute? Ndagira ngo mvugane n'abapastori, ndagira ngo mvugane n'abajenama, ndagira ngo mvugane n'abarimu n'abavuga butumwa, ndagira ngo mvugane n'abakuru b'amashengero. Muriko murakora iki kugira ngo mukore amahinduka? Kora amahinduka, amahinduka, kugira ngo ayo mahinduka muhindure ibintu. Turibuka Martin Luther yarakoze nk'umwe mu bandi bakozi b'Imana bagomba gukora ibikorwa byiza, yarakoze amahinduka. None wewe uri kurakora iki? Uri kurakora iki uno munsi? Ko wavuze ngo ivyo si vyanje, ngo ntaco bintwaye, ngo nibibe nuko vyabaye, ngo jewe nta na kimwe no bikoraho. Ugatangura kubona yuko wewe ataruhara ufise muri ivyo. Ariko ndagira ngo ubwire yuko nubwo wabifashe minenegwe, uzoza kubibona ku munsi wago, aho uzokwisanga uri kurabazwa, bakubaza, ubiryozwa, ubazwa ati ni kuki wari ufise urugwego mu ishengero ariko ugafata ibintu minenegwe. Mbe wari uzi uko negeranye ivyo ntashanjaje, nkuma kuma ivyo ntegeranije? Wari uzi ko Yesu ari umuntu w'ingare, maze uragenda ufata rya taranto yaguhaye, uragenda urarihisha mu cobo? Rero ayo majambo nyene wivugiye niyo Yesu Kristo azoherako azovuga ati, wa munebwe we, wa muntu wanje mubi we, ko wari uzi ko ndi umuntu w'ingare, niki catumye udapfa umutwara izo taranto kugira ngo ufumu zitware kuba zicuruza, kugira ngo bagende bazungukemwo izindi taranto, kugira ngo Yesu agarutse azosanga izo taranto zarungutse, kugira ngo nawe ubone igihembo. Ariko noneho uzobura ingero wongera ubure n'ubugingo. Abantu benshi bagiye kumaramazwa kubera yuko banse kumva, bagiye kumvirayo. Nimuze twitature n'Uhoraho bicitwa uyu munsi. Nimba urubanza ufise urushinge, hanyuma ushiraho imiburano, hanyuma ubaze Imana, uhamagara Imana, hanyuma uyibwire, hanyuma usobanuze. Bene data, bakozi b'Imana, ndabasavye mwige kuri iri jambo rikomeye cyane. Umusavyi w'Imana yitwa Nowa yarashize mu matwi, aratekereza, arumviriza. Imana iramubwira ivyo agomba gukora, aca arabishira mu ngiro. Abaza ubwato, yabubaje mu myaka 100, amara imyaka 100
abaza ubwato, aritonda, arabukora, arabusubira. Bwari bugeretse gatatu, ama etaje hejuru. Yabikoze kurya nyene uko Imana yabimubariye. Ni nk'uko Martin Luther yabikoze kurya nyene. Aho yagejeje ararangiza igikorwa ciwe, hasigaye hawe nanje. Urunganwe rw'iki gihe rurakwiye kwikangura, batangure kugera ikirenge nk'ico Martin Luther yakoze. Hariho ibintu abakozi b'Imana mutegerezwa guhagurukira byanse bikunze. Hariho ibintu abakozi b'Imana mutegerezwa kuvira hasi byanse bikunze. Hariho ibintu abantu bahawe ingabire za mpwemu yera mutegerezwa guhagurukira. Ivyo byo kunyegeza mu rutara biraheze, ivyo byo kwihisha mu bandi biraheze. Mufurure ingabire zanyu, muzishire habona, mutangure kuba ba Martin Luther, mutangure kuba ba Martin Luther, mutangure kuvugurura no kunagura. Igihe kirageze cyo kunaguka, igihe cyo kirageze cyo guhindura ibintu kundi gusha, igihe cyo kirageze cyo kuva mu madini muyasohokemwo, igihe kirageze cyo kuva inyuma y'ivyubahiro, igihe kirageze cyo kuva inyuma y'amafaranga, igihe kirageze cyo kuva inyuma y'ivyisi, igihe kirageze cyo kuva inyuma y'amangetengete y'abantu. Yewe muyobozi, inyuma y'ivyo bakubariye, vyabakubwiye ngo amadoctrine, ngo imigenzo, ngo imico, ngo dutegerezwa kumera gutya, ngo kubera ngo ni ku idini ryacu rivuga. Ivyo mutegereza kubivamwo, bigiye kugutuma urimbuka, bigiye kugutuma upfa nabi. Ntuze urirundaba, uze wibuke ko ayo majambo ngo yabwiwe. Igihe kirageze kugira ngo musohoke muve mu Egiputa, musohoke muje mu mwidegemvyo wo gukoreshwa na mpwemu yera. Bohoka, wongere kugira umwidegemvyo nk'uwasutswe ko mpwemu yera, mwongere gukoreshwa na mpwemu yera. Mpwemu yera abakoreshe, mpwemu yera abakarange, mpwemu yera abavugute, maze musigwe amavuta y'abakozi b'Imana, maze mushire ko mukore, hanyuma muyikorere igikorwa cayo, hanyuma mushire ko muhinduke, maze muhindure abo muyoboye n'abo mujejwe, mubabwire ivy'amahinduka n'amatwara kugira ngo bitegurire gusanganira Kristo. Mbaye ngejeje ngaha uyu munsi, icigisho gikurikira nikizovuga ngo kurabira hamwe ivy'ishengero rigomba gukora, ivy'ishengero rigomba gukora kugira ngo bitegurire gusanganira Kristo ariwe Mesiya, kugira ngo mu guhindura no mu guhinduka muce mujana n'amahinduka. Mana idufashe, Mana itugirire neza. Reka dusenga Imana. Wera Mana yacu, ndagushimiye iri jwi rimwe ry'usemerera mu bugaragwa, avuga ati nimutegura inzira y'Uhoraho, mugororize ibihamo ziwe. Ndasengeye abantu bose bariko barumva ubutumwa bwiza, bategura inzira z'Uhoraho, bategura imitima yabo, bitegure kugusanganira, kuko igihe kirashitse kugira ngo twese dushwa badukire gusanganira umwami wacu Yesu Kristo. Mwami, ndagusabye kugira ngo wongere kweza imitima y'aba bantu, imitima y'ubwoko bwawe, wongere kukwitegurira no gusanganira. Urakoze Mwami, habwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, umwami Yesu ari ku rugi. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, ikangure